Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuwa mbere itariki 28 z'ukwicumi mu 2024. Igisirikare ca Israel kivuga ko cafasha abantu 100 bakeka ko ari abagwanyi b'umugwi Hamas mu mukwabo heruka cagize mu bitaro biri mu buraruko bwa Gaza. Imigwano ikomeye hagati y'umugwi wa M23 ingabo za leta n'abawazalendo iri kwibera muri territoire ya Warikare muri groupement za Kisimba na Ikobo yatumye abantu benshi bata ingo zabo. Amakenga yaribonekeje mu ihuriro ryahariwe abarundi baba hanze Burundi Day ryabereye i Buruseli mu Bubirigi kuri no wa gatanu uheze aho badahuriza ku ndongozi zishira hamwe ry'abarundi baba hanze y'igihugu cabo aho hari bamwe bazagiriza gukorera ku gitsure ca leta mu gihe izo ndongozi zibihakana. Ivyihutirwa ku barundi baba hanze no kunywanisha abarundi kugira hubakwe ishirahamwe y'abarundi baba hanze ari bo nyene babigiyemwo ata butegetsi bubigiyemwo. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Nido ivyo vyose ni mukanya Prudence Ngiyumva yaje kudushikiriza ayavugwa ijya nino. Umuyobozi wa OTAN yavuze ko igabwa ry'ingabo za Korea ya ruguru mu karere ka Kursk mu Burusiya ari ikimenyetso cyo gushoberwa kuri Perezida Putin w'u Burusiya. Mark Rutte yavuze ko bisobanuye izamuka rikomeye ry'uruhare rwa Pyongyang mu ntambara yagabwe kuri Ukraine. Yavuze ko imikoranire ya Moscow na Pyongyang iteye inkeke ku mutekano mu turere tw'inyanja y'Ubuhinde na Pasifika n'Uburayi. Umunyamabanga wa OTAN yavugaga nyuma yo guhabwa amakuru n'urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo n'abayobozi mu rwego rwa gisirikare. Inkuru ya Jonathan Bill muragezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Umubare w'abasirikare ba Korea y'Uruguru woherejwe mu Burusiya nturamenyekana, cyakora imibare icishiriza ikomeje kugaragazwa iravuga abari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 12. Gusa ukuriye OTAN Mark Rutte yemeza ko bamaze kugezwa mu ntara ya Kursk y'Uburusiya aho baba begereye cyane urubuga rw'imirwano. Avuga ko ari impinduka zikomeye muri iki kibazo kandi ko byerekana igitutu gikomeje kwiyongera kuri Perezida Putin. Avuga ko Uburusiya bwamaze gutakaza abasirikare bagera ku 600. Abakozi bo hejuru b'umuryango wo kwitabara wa OTAN bemeza ko Korea ya ruguru yamaze koherereza Uburusiya ibisanduku binini 11,000 byuzuye imbunda birimo za misile ziraswa kure ndetse n'ibisasu bindi bisaga miliyoni 2. Korea ya ruguru nayo ngo irizera ko Uburusiya buzayitura buyifasha mu migambi yayo y'ubwirinzi bwo mu kirere ndetse na gahunda y'ibisasu bya nucleaire. Igisirikare cya Israel kiravuga ko cyataye muri yombi abakekwa kuba abarwanyi ba Hamas bagera ku 100 nyuma y'igitero ku bitaro mu majyaruguru ya Gaza. Israel yavuze ko bamwe biyoberanyije bakigira abaganga bakanagerageza guhunga mu gihe abasivili basabwaga kuva ku bitaro bya Kamar Andwan. Minisiteri y'ubuzima iyoborwa na Hamas yahakanye amakuru y'uko abarwanyi bari gukoresha ibitaro mu guhunika intwaro. Mbere iyi minisiteri yavuze ko ingabo za Israel zari zataye muri yombi zikanirukana abakozi bose bo mu rwego rw'ubuzima usibye umuganga uvura abana gusa. Ibi bitaro nibyo bya nyuma bigikora mu karere ka Jabalia. Uruganda rw'imodoka rwa Volkswagen ruri mu bihe bibi cyane mu Budage biravugwa ko ruteganya gufunga inganda 3 no kwirukana abakozi babarirwa mu bihumbi 100 ndetse rukanakata imishahara y'abakozi bazasigara. Ihuriro ry'abakozi rikomeye cyane muri iki kigo ryavuze ko abayobozi bashaka kugabanya ubushobozi bw'izindi nganda, kohereza amwe mu mashami yazo mu mahanga cyangwa ndetse no kuyohereza yose uko yakabaye mu mahanga. Ifunga iryo ari ryo ryose rizaba ari irya mbere mu mateka y'uru ruganda rumaze imyaka 90 rubayo. Volkswagen iri guhangana n'ibiciro bizihanitse cyane byo gukora imodoka, izahara ry'igurisha ry'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ipiganwa ku isoko ry'Ubuhinde. Ibi byose bigakenera kuzigama miliyari enye z'amadolari.
perezida wa Georgia yashinje Uburusiya kwivanga ku buryo bweruye mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora yabaye ku wa gatandatu yagaruye ishyaka Georgia Dream ku butegetsi. Salome Zurbichvili yabwiye BBC ko amwe mu mashusho ya propaganda y'ishyaka yajyaga gusa neza n'amashusho yakoreshejwe mu bikorwa bya perezida Putin mu gihe yiyamamazaga. Yashimangiye icyemezo cye cyo guhamagarira abaturage kujya mu mihanda mu murwa mukuru Tbilisi muri iri joro, avuga ko biba mu buryo bw'imyigaragambyo yo mu mahoro mu kwemeza ubushake bwa Georgia bwo kuzajya mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gihe kizaza. Avugana na BBC yasabye umuryango mpuzamahanga gufata umurongo ukarinda demokarasi muri Georgia. Hano muri Georgia buri wese ufite ijambo rikomeye muri politiki imbere mu gihugu yavuze ko atazemera ibyatangajwe n'akanama gashinzwe amatora. Rero ubu igitutu gishya kigomba guturuka mu muryango mpuzamahanga. Amahanga agomba kubyamagana, kandi tugendeye ku mateka icyo tubona ni uko amahanga yita kuri Georgia kandi akarinda demokarasi yayo iyo gusa abona ko hari ugushaka gukomeye kw'abanyageorgia ubwabo bwo kurengera uburenganzira bwabo. Aya ni amakuru ya BBC. Umushinjacyaha muri mujyi wa Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ikirego ku muherwe Elon Musk mu kugerageza guhagarika itanga ry'amafaranga ku baturage biyandikishije gutora. Itanga rya miliyoni y'amadolari buri munsi ryakorwaga na Musk mbere y'amatora ateganyijwe mu cyumweru gitaha ryateye abantu benshi amakenga. Ariko Larry Krasner niwe muntu wa mbere ugiye gusuzuma niba byemewe n'amategeko mu rukiko. Abakandida bombi bakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza, aho kuri uyu wa mbere Vice Perezida Kamala Harris ari bujye muri leta ya Michigan, naho Donald Trump akaba ari bube ari muri leta ya Georgia. Abasirikare bagera kuri 40 bo muri Chad bishwe, abandi bakomerekera mu gitero mu burengerazuba bw'igihugu. Ibiro bya perezidansi byavuze ko cyabereye ku kirwa kiri ku kiyaga cya Chad, akarere k'ibishanga kari hafi y'umupaka wa Niger, aho abarwanyi ba Kisilamu bakomeye. Perezida Mahamad Idris Deby Itno yasuye ahagabwe igitero atangiza igikorwa cyo guhiga ababigabye. Yongeye kandi gushimangira ko yiyemeje kurinda Chad ibikorwa by'ubuhezanguni buri mu karere. Nina. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri aya makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahereye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Igisirikare ca Israel kivuga ko cafasha abantu 100 bakeka ko ari abagwanyi b'umugwi Hamas mu mukwabu uheruka cagize mu bitaro biri mu buraruko bwa Gaza. Abajejwe ubuvuzi muri ako karere barahakana ko hari ibikorwa vya Hamas vyabereyeyo. Hagati aho umushikiranganje wa mbere wa Qatar hamwe n'abakuru b'ibisata vy'iperereza bo muri Israel na Amerika bahuriye mu nama baganira ku gusubira gutanguza ibiganiro byo guhagarika ingwano muri Gaza n'amasezerano yo gurekura inyagano. Inkuru ya Yolande Nere mwumva mwijwi rya Jacques Nitegeka. Biravuga ko ingabo za Israel zafunze abakozi bo mu buvuzi b'abagabo babarirwa muri 100 kandi zangiza ibitaro bya Kamal Adwan byari bimaze igihe bigerageza gukora mu gihe ibikorwa bya gisirikare bya Israel bikomeje mu majyaruguru ya Gaza. Amashusho ya video yerekanye umuyobozi w'ibitaro ashyingura umuhungu we w'imyaka 8 yavuze ko yishwe n'ingabo za Israel ku wa gatandatu. Uyu munsi umujenerali mu ngabo za Israel yabwiye abanyamakuru ko bamwe mu barwanyi ba Hamas biyoberanije biyita abakozi bo mu buvuzi kandi ko intwaro n'inyandiko z'ubutasi byavumbuwe muri icyo gitero. Ubukana bw'ibitero bya gisirikare bya Israel muri Gaza birashoboka ko buzagira ingaruka ku bikorwa byo gusubukura imishyikirano na Hamas binyuze mu bunzi. Kugeza ubu nta ruhande mu zihanganye rwagira cyo rutangaza ku mugaragaro ku cyifuzo cya Misiri cyo gusaba ko habaho amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 2 kugira ngo harekurwe abanya-Israeli 4 bafashweho ubugwate. Iyo yari inkuru ya Yolande Nere mweko muva mwijwi rya Jacques Nitegeka. Tubandanyiriza amakuru yacu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho imigwano ikomeye hagati y'umugwi wa M23 ingabo za leta n'abawazalendo ibandanya kuva mu ndwi iheze muri teritware ya Warikare. Iyo migwano iri kwibera muri groupement za Kisimba na Ikobo yatumye abantu benshi
bata ingo zabo bahungira mu gisagara ca Pinga. Abanyagihugu 8 barishwe baciwe imitwe n'amazu arenga 3 yaturiwe. Mu kanya gaheze twavuganye na Fiston Misona Tabashile ahagarariye Société Civile Force Vive de Walikale ambwira uko imigwano imeze uno munsi. Le territoire de Walikale, c'est au nord Kivu, à l'est de la RDC. C'est les combats qui continuent. Walikale ni muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Kongo. N'intambara ibandanya gusa. Neza na neza ahitwa Kisimba mu gace ka Wanyanga mu kigwati ca Munjenje hafi ya Kalende. Haheze imisi 8 M23 itera ibirindiro vy'ingabo za leta n'abawazalendo. Qui attaque les positions de l'armée loyaliste, de l'FARDC aussi de Wazalendo. Il faut savoir que là où il y a les combats, là où il y a les conflits armés, nécessairement il y a ahari intambara hama mabi no guhonyanga uburenganzira bw'abantu. Uretse abahunga izabo hari uguturira amazu, harabicwa, ivyo bigakorwa na M23 kuri iyo nzira ya Kalende Minjenje muri groupement ya Kisimba secteur ya Wanyanga muri territoire ya Walikale. En secteur de Wanyanga, territoire de Walikale. Hari abantu bahunze boba baronse ubufasha. Jusqu'à maintenant, on continue à alerter les gouvernements congolais avec ce partenaire en fait de venir en aide. Gushika ubu leta niyo yonyene yigwanako mu gufasha abo bantu bahura n'ububisha bwa M23. Nta wundi muntu araza guha imfashanyo abo bantu. De cette population victime. Ni bangahe? Il y a plus de 2000 à 3000. Hari imiryango iri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 yahunze ahariko harabera intambara muri groupement ya Kisimba Ikobo no muri territoire ya Masisi muri groupement ya Bashari Mukoto. Uwo yari Fiston Misona Tabashile hagarariye Société Civile yo muri Walikale. Ubu ni saa 10:41 muri studio za BBC London, saa 12:41 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amakuru yacu tuyabandanyirize mu Bubirigi. Abarundi baba mu Bubirigi ntibahuriza hamwe ku ndongozi z'ishirahamwe ry'abarundi baba hanze y'igihugu cabo, aho hari bamwe bazagiriza gukorera ku gitsure ca leta y'u Burundi mu gizo ndongozi zibihakana. Ayandi makenga bafise ni intwaro ibereye itarashinga imizi ituma tihuta gushora imitahe mu Burundi. Ayo namakenga yibonekeje mu ihuriro ryahariwe abarundi baba hanze Burundi Day yabereye i Buruseli mu Bubirigi kuri no musi kuri uyu wa gatandatu twaraye turangije. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga arakurikiranye iryo huriro adutegurira inkuru ikurikira. Burundi Day musi w'abarundi baba hanze y'igihugu warahimbaje ubwa mbere mu mpera zino ndwi. Wahimbarijwe mu Bubirigi uteguwe n'ishiramwe rirurikiyemwe abarundi baba mu bihugu vy'irya nino kw'isi. Ryashinzwe i Bujumbura mu kwezi kw'indwi no mwaka. Samuel Ndayiragije yatowe kurirongora yagiye ava i Bujumbura gutanguza uwo musi aho wabereye hagati na hagati mu gisagara ca Buruseli mu Bubirigi. Abitavye bashika nk'ijana barenga gato. Ni mu gihe muri ico gihugu c'Ububirigi conyene bigeranya ko habayo abarundi bashika 30,000 kandi ubutumire nta numwe bwakumira. Gusa ari n'ayandi mashirahamwe yari yasohoye ubutumwa bwo guhamagara abarundi kutitaba uwo musi. Liberani bashira kandi numwe mu bari basavye kutitaba iryo gwaniro. Ingorane zihanze abarundi baba hanze sivyo bashira imbere. Uno musi basigura umugambi w'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Bashira imbere kubaka mu ingoro y'ababa hanze, ariko ivyo sivyo bihanze abarundi baba hanze, sivyo bihanze n'abarundi baba mu gihugu. Ivyihutirwa sivyo, ivyihutirwa ku barundi baba hanze nukunywanisha abarundi kugira hubakwe ishirahamwe y'abarundi baba hanze ari bo nyene babigiyemwo ata butegetsi bubigiyemwo. Hari abarundi bidoga ko iryo shirahamwe ry'abarundi baba hanze barindukije bakagira irya politike ku buryo hari abagitirana n'ishamwe ry'umugambi uri ku butegetsi, ariko ivyo Gabriel Bufyiri ari mu barundi baba hanze anarongoye urwego rw'inararibonye muri iryo shirahamwe avyamirira kure. Abantu baguma beza ngo diaspora ngo niyo umugambi utwara ngo niyo biki
twebwe nusome dara cohesion uzohirahira akabigira nahazo bari umugambo utwara cyangwa wari wewe canke uri muri leta twese tuzomudenonsa tumaze iminsi turi muri exercice uri president arabizi umunsi no mubona agiye mu ivyo bintu jewe n'umuntu uzoshira musenzera kuko twebwe twifuza ko dukora ibintu by'igihugu gusa tutandukanye igihugu n'umugambi kwa abantu bagomba kwitiranya igihugu n'umugambi canke bakitiranya igihugu n'akazu kabo canke ni ivyo tugomba kubisezera. N'umukuru w'iryo shiramwe Samuel Ndayiragije arabihakana. Duserukira bose ikivyemeza nuko tumaze kugenda mu bihugu birenga 6 n'ubu ndagiye fasha urugendo uhura n'abarundi bose aho bari kwisi kugira ngo bumve batahure neza ko urugamba turimo tarugwa samwe tarugwa umuganga atarugwa umuntu mugarugwa umuntu wese yitwa umurundi akunda igihugu ciwe tutangura ubuzima bushasha abana bacu bazobeho neza turengera inyungu z'abantu. Byari bitekanje ko abitavye iryo huriro rya mbere bayaga ku ruhara rw'umurundi abahanze mu gushora imitahe iyo yamuka. Bake bitavye iryo shiramwe bagaragaje amakenga yabo bijanye n'intwari ibereye mu Burundi ituma benshi bangira gutanga ibitahe yabo mu gihugu c'amavukiro aho berekanye n'ivyokorwa. Siridiyo w'imyaka irenga gato 30 yari umwe muri abo. Je ndashafise amakenga kuko hari ibintu biba ukabona ko hari amafaranga ya leta wumva ko yanyurujwe ukumva ko reyerema abayanyuruje batahanywe. Rero amakenga yanje azohera hamwe ntango yo kumva ko abantu baza bariba amatungo ya leta bahanwa nico tuzoshobora kurungika natwe vyoroshe tunezerewe tuzi neza yuko amahera yacu canke ubugiturungika hariya budaca bunyuruzwa. Ivyo kandi vyarashimangiwe na Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye urwego rw'inararibonye. Urabibona nyene none niba ndabivuga jewe abasuma n'ubu ndabisaba abandi abantu babuza ko abantu bose bashobora kuja hamwe abo bantu umuntu agomba kubiyamiriza. Ça fait plusieurs années turi mu bibazo twifuza kubigumamo. Samuel Ndayiragije arongoye ishiramwe ry'abarundi baba hanze wewe avuga ko naho hari bitagenda neza mu Burundi hari intambwe imaze gutegwa. Ivyo ni ivyitwazo jewe nyene ubwanje mfise imigambi myinshi nkora mu Burundi iyo ngorane ko ntayibona no kuvuga uzonyankunye yumviye kuko abantu baravuga amajambo abantu barateranya abantu barabeshera leta abantu barashira igihugu nivyo hari vyo leta itarashikako mugano kubwira ko ibintu vyinshi ari vyiza uno muzi ntagiye umurundi abahanze azobahenda ngo ntibiratsimbatara. Kuri makenga y'intwari ibereye Terence Nayiraja aserukira Uburundi mu gihugu c'ububirigi yari yatumiye muri iryo hwaniro nk'userukira Uburundi nawe nyine ntabihakana. Naye cyo mu gihugu yama yabivuze ati harimo abantu batononera ngaha mu ntwaro bagiye biturire bakongera bakiba ivyo bavyumvise rero ingingo zarafashe zibereye mu gihugu kugira ngo abantu batuzwe murumva ko akigoro karahari nabo mpuize bene wacu rero yuko icyo kibazo tuzogishikana n'ubundi kukurumva amakenga baracaye afise kandi nivyo nta mungu bisato ibidahizwe. Umunsi wari abarundi baba hanze Burundi Day ugiye kubandaniza guhimbarizwa mu yindi mihingo y'isi irangamwe abarundi mbere yo gusozerwa nyezina mu gihugu c'u Burundi mu mpera z'uno mwaka i Bruxelles mu Birigi Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tuje mu karere k'ibiyaga binini. Ufashwa nawe yagira wafasha kandi nukiri muto ashobora kugira neza. Ayo n'amagambo ya Fleurette Utwizihize umukobwa w'imyaka 23 wiyeguriye ibikorwa by'ubugira neza. Uyu mukobwa washinze umuryango ufasha yise Gira neza wigendere uyu akaba ari wo anyuzamo ibikorwa bye. Kuri ubu afasha abana babarirwa muri za mirongo bahoze mu mihanda n'abandi bo mu miryango ikenye. Ngo ababazwa cyane no kubona abafite ubushobozi ariko babwikubira kandi hari benshi bababaye. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Itsinda ry'urubyiruko Incredible Kids Academy mbasanze mu murenge wa Rugerero w'umujyi wa Rubavu aho bari mu myitozo yo kubyina. Uretse kwitoza kubyina aba banitoza imikino ngororamubiri cyangwa acrobacy bakora bagamije gushimisha abantu. Baraka bakaba 20 bakaba biganjemo abana bahoze mu mihanda ndetse n'abandi bo mu miryango ikennye. Ni itsinda ryavutse bigizwemo uruhare rukomeye n'umukobwa w'imyaka 23 Fleurette Utwizihize. Uyu mukobwa ukiri muto nawe yabinyujije mu muryango Gira neza wigendere yashinze ubwo arafite imyaka 19 gusa. Hakizimana Olivier w'imyaka 20 niwe mukuru muri aba cyane nk'abantu bamaze gukura bafite imyaka 18 rimwe na rimwe bajya bagira amashow ya ninjoro ahantu bakajya kubyina. Aba bana bato bane mu bintu byabo kubyina bajya mu makompetisiyo kandi baratsinda pe bakabasha kuba babona amakoresho by'ishuri bakajya ku ishuri bambaye neza kabisa bambaye uniform. Uretse aba bana bitoza kubyina hari n'abandi nabo bakaba 20 biganjemo abanyeshuri bakabamo n'umwana wuje imyaka 2 ariko Fleurette yakiriye afite amezi 3 gusa ubwo nyina yaramaze gupfa.
Florette Utwizihize yambwiye uko yagize iki gitekerezo cyo gushinga umuryango w'ubugiraneza akiri muto. Icyanteye uwo muhate, nigeze gukora impanuka nkiri mutoya, njya mu bitaro maramo igihe, nkajya mbona abansura ntazi, nyine nkabona abantu baranyishimiye, ndabase kuki njyewe Imana ninkiza ntazafasha abandi, nyine nkasura abo mu bitaro abo nanjye nahasize ndetse n'abahaje ntagihari. None nakundaga kubona abana bari mu muhanda batagira inkweto, batagira imyenda, nkumva nyine birambabaza, ariko nta bushobozi nari mfite. Ariko kubw'umuhigo nari narahize ku Mana, ngize mahirwe mbonye akazi, ndavuga ati 1/2 cy'umushahara wanjye nzankigenera abakene. Aha ho ni mu murenge wa Rubavu uri mu karere byitiranwa. Florette ahagarikiye ibikorwa byo gusana inzu y'umukecuru Esther Merinda nyuma y'uko yangijwe n'imvura iheruka. Niwe waje niwe nabonye, ariko yanjigiye ibigaragara, yansigiye ibintu nje ari ukwezi, kavuga ngo Mana ngo uzamurinde nawe azageraho ngeze. Mu bikorwa bye Florette ngo ntasigana n'umubyeyi we Taxise Mberabagabo umushyigikira muri byose. Ntabwo ari wa mukobwa ushaka nyine kugira ibintu bigezweho. Iyo abonye akantu atekereza ku bandi, antayishema kuko umuntu utekereza gufasha cyane cyane nyine nk'umukecuru nkuriya yabaye ntabishyigikiye ntabwo mba naje. Ariko kuba naje ni ikimenyetso kigaragaza ko mba mbyishimiye kandi mba nshaka ko nyine abikomeza. Nubwo akiri muto, Utwizihize avuga ko adashimishwa n'ibyo urubyiruko rungana nawe rubona nk'ibinejeje. Urubyiruko rugenzi rwanjye babona nsa nkaho nyine nahaze cyangwa se mfite amafaranga menshi, ariko ntago kuba mfasha ari uko mfite amafaranga menshi. Baravuga ngo n'ufasha yafashwa. Ndi umukobwa ukeneye gufashwa, gusa neza, kugira ibintu byinshi nyine abakobwa bose bakenera bari mu myaka yanjye, ariko ibyo byose ni ukwigomwa. Uyu mukobwa avuga ko atabangamiwe no kuba ari umukobwa, ndetse ko nta n'icyo abona abasore bakora watashobora. Uretse uruhusa rwo gutwara imodoka ntoya, uyu mukobwa yanize anamenya gutwara bya bimodoka bikururana, yemerewe gutwara imashini zihinga, akaba ari n'umwe mu b'igitsina gore mbarwa bashoboye kubigeraho. Ku migoroba cyane cyane mu mpera z'icyumweru ngo ntatinya no gukora ibiraka byo gutwara abantu mu modoka zabo iyo banyoye bagashira inyota batinya guhagarikwa n'igipolisi. Ibi byose ngo akaba bikora ashakisha amikoro yo gufasha abakene. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango mu karere ka Rubavu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ubu naho twahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ngaho ngira rero dutandukane tujye mu kazi, dore amasaha yagiye. Mwanzi w'ibihe ni amasaha sha. Wahora n'iki ko mfite umujinyanye? Wahora n'iki? Ntumbwire ko nyuma yuko duhuye na Ria tukamwihanangiza ugize icyo umubwira akagutuka ude. Ntiyantutse, ariko guhura nawe nta n'icyo byamaze. Muri make twagusoreye mu rucaca. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Mwiriweho neza bateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu ikipe ya Manchester United yamaze kwirukana uwari umutoza wayo Erik ten Hag nyuma yo kuyobora ikipe imyaka 2 n'igice. Ikipe ya Manchester United yatangiye nabi shampiyona, ndetse umukino wa ten Hag wa nyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru Manchester United yakubiswe na West Ham mu 2-1. United kandi iri ku mwanya wa 14 muri Premier League, ikaba imaze gutsindwa imikino 4 yose ku mikino 9. Mu gikombe cya Europa League iri ku mwanya wa 21 mu makipe 36, imaze kunganya imikino uko ari 3 yose imaze gukina. United yatangaje ko Ruud van Nistelrooy wigeze kuyikinira winjiye muri ikipe nk'umufasha wa Ten Hag yagizwe umutoza w'agateganyo. Mu Rwanda ikipe y'igihugu Amavubi ejo yakubiswe n'ikipe ya Djibouti 1-0 umukino w'ijonjora mu guhatanira itike y'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu gihugu. U Rwanda ruri ku mwanya w'126 ku rutonde rwa FIFA rugaragaza uko amakipe ahagaze, mu gihe Djibouti iri ku mwanya w'192. Umukino wo kwishyura nawo uzabera kuri Stade Amahoro kuri uyu wa 4. Ikipe y'igihugu y'u Burundi yagombaga gukina na Somalia, ariko Somalia yivanye muri iryo rushanwa ku mpamvu yavuze ko ari za mikoro. Bivuze ko u Burundi bwahise bubona itike yo kuzakina mu cyiciro gikurikiraho cy'amajonjora. Imikino ya CHAN izabera mu bihugu bya Kenya, Tanzania na Uganda
kuva tariki ya mbere kugera ku ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Nkiri muri Afurika, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF ryahanishije Libya mpaga ku mukino wagombaga kuyihuza na Nigeria muri Libya. Ni umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika umwaka utaha. Umukino mu matsinda wagombaga guhuza ayo makipe yombi ntiwabaye ku mpamvu z'uko Nigeria yakererewe amasaha 16 yose kugera muri Libya nyuma y'uko indege y'ikipe ya Nigeria yerekejwe kugwa ku kibuga cy'indege cya Al Agrab ibirometero 230 uvuyeho umukino wari kubera. Nigeria yanze gukina isubira iwayo, umukino ntiwaba. Kafu yanenze Libya ku myitwarire mibi no kurenga kuri amwe mu mategeko y'iryo shyirahamwe, iha amanota 3 Nigeria, ndetse Libya icibwa n'amande y'ibihumbi 50 by'amadolari agomba gutangwa bitarenze iminsi 60. Ku mugabane w'Uburayi, Ballon d'Or ya 2024 iratanga uyu munsi mu birori biteganyijwe kubera i Paris mu Bufaransa. Ni ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka wa 2003 yaba Lionel Messi wegukanye uwo mupira wa zahabu inshuro 8 cyangwa Cristiano Ronaldo wawegukanye inshuro 5 batari ku rutonde rw'abatoranyijwe. Umukinnyi rukumbi w'umunyafurika uri kuri uru rutonde ni Lukman Ademola, umunyanigeria ukinira ikipe ya Atalanta yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu cyiciro cy'abagore, umunya-Espanyekazi wegukanye igikombe cy'isi akaba n'umukinnyi wo hagati wa Barcelona Aitana Bonmati arahabwa amahirwe menshi yo gutwara iki gihembo umwaka wa kabiri yikurikiranyije. Mu bagabo, Vinicius Junior wa Real Madrid ndetse na Rodrigo wa Manchester City barahabwa amahirwe menshi. Soreze ku mikino ikomeye ya za shampiyona z'Iburayi yari yarahiriwe mu mpera z'icyumweru. El Clasico yo muri Espagne hagati ya Real Madrid n'ikipe ya Barcelona yarangiye Real Madrid isebeye ku kibuga cyayo i Santiago Bernabeu kuko yanyagiwe na Barcelona imvura y'ibitego 4-0. Umutoza Carlo Ancelotti wa Real Madrid avuga ko ari ibihe bigoye ikipe ye cyane gutsindwa ibitego byinshi na mukeba wabo w'ibihe byose, mu gihe ikipe ye yashakaga gushyikira amateka ya Barcelona yo kumara imikino myinshi muri shampiyona idatsindwa. Imikino 43 na amateka yashyizweho na Barcelona hagati ya 2017 na 2018. Uko gutsinda kwa Barcelona kwatumye ishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na Real Madrid. Undi mukino wari utegerejwe cyane ni hagati ya Arsenal na Liverpool mu Bwongereza. Ni umukino warayurangiye amakipe yombanganya 2-2. Igihe cyose cy'umukino Liverpool yakinaga yishyura. Uko kunganya kwatumye Liverpool itakaza umwanya wa mbere, ubu wicaweho na Manchester City yo kuwa gatandatu yatsinze biyigoye Southampton igitego 1-0. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ariko imbere ko tubasezera ndabona Prudence Ngiyumva agarutse muri studio kutwibutsa inshamake y'amakuru. Umuyobozi wa OTAN yavuze ko igabwa ry'ingabo za Korea ya ruguru mu karere ka Kursk mu Burusiya ari ikimenyetso cyo gushoberwa kwa Perezida Putin. Mark Rutte yavuze ko bisobanuye izamuka rikomeye ry'uruhare rwa Pyongyang mu ntambara yagabwe kuri Ukraine. Yavuze ko imikoranire ya Moscow na Pyongyang iteye inkeke ku mutekano mu turere tw'inyanja y'Ubuhinde na Pasifika ndetse n'Uburayi. Naho igisirikare cya Israel kiravuga ko cyataye muri yombi abakekwa kuba abarwanyi ba Hamas bagera ku 100 nyuma y'igitero ku bitaro mu majyaruguru ya Gaza. Israel yavuze ko bamwe biyoberanyije bakigira abaganga bakagerageza ndetse no guhunga mu gihe abasivili basabwaga kuva mu bitaro bya Kamar Andwani. Uruganda rw'imodoka rwa Volkswagen rwo ruri mu bihe bibi mu Budage. Biravugwa ko ruteganya gufunga inganda 3 no kwirukana abakozi babarirwa mu bihumbi 100 ndetse rukanakata imishahara y'abakozi bazaba bahasigaye. Urero ry'abakozi rikomeye cyane muri uru ruganda ryavuze ko abayobozi bashaka kugabanya ubushobozi bw'izindi nganda, kohereza amwe mu mashami yazo mu mahanga ndetse cyangwa kohereza yose ko yakabaye mu mahanga. Nina amakuru yacu no munsi agarukiye ngaha. Mwayashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Jacqueline Niyitegeka. Mu buhinga bw'ibyuma twafashijwe na Nick. Mwakoze kudutega yombi na Gahwane.